uhoraho umwami wacu Yesu Kristo n'umwizigirwa, yuzuye ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi zidasanzwe. Urukundo rwiwe ni runiniya cane kandi ruragutse cane gose. Yari yitanze ku musaraba Igorogota Kristo Yesu kugira ngo agupfire wewe. Jambo ry'Imana yavuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Niwe yasubiye kuduhuza n'Imana, aguhuza n'Imana mu gihe icaha cari catandukanyije umuntu n'Imana, mu gihe ubwiza bw'Imana bwari bwavuye hano kw'isi. Ariko Kristo Yesu aremera, aratangwa, arakubitwa n'abatari kumukubita, arababazwa n'abatari kumubabaza, arababara cane, aravumwa amate n'abo yakunze, abo yizeye, abo yakunze baramubabaza, baramwambura agashambara, baramuvuga nabi. Ariko urukundo rwiwe rwinshi ntabwo rwatumye ashobora guhindura ivyumviro vyiwe. Ku rukundo n'impuhwe n'imbabazi nyinshi yagiriye umwana w'umuntu. Kristo Yesu aragukunda, Kristo Yesu aragukunda, Kristo Yesu aragukunda. Birashoboka yuko hari ibihe bitandukanye umutima ushobora gucamwo, umuntu akumva umenga urukundo rw'Imana ruri kure yiwe. Ariko urukundo rw'Imana ruraboneka kenshi cyane biciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Itashoboye kwimana umwana wayo ikamutanga ku bwawe, nta kintu na kimwe yoshobora kukwima. Nagira ndakwinginge cyane worosha umutima wawe muri uyu mwanya, muri kano kanya gatoya. Wugurure umutima wawe, wugurure amarangamutima yawe, wugurure ibigumbagumba vyawe ku bwa Kristo Yesu. Ubwire Kristo Yesu, ni Kristo Yesu ndagukunda. Naho nja mu ntege nke kenshi ndagukunda, naho umubiri undemera kenshi ariko ndagukunda, naho ibimiga ari byinshi ariko ndagukunda. Ndakwingize cane, may you try to keep the jealous of the Lord. Ufate kandi uzigame ishari n'ipfuhe ry'uyu mwami Yesu Kristo. Yesu Kristo arafuha cane, biramubabaza cane gose. Yabona urukundo yagukunze utari uriko uraruheza agaciro, yabona uriko uragerera kure yiwe, kandi aragukunze kugira ngo umube hafi, kugira ngo azoguhereze ubugingo budashira, kugira ngo uzobane nawe. Ariko akabona cane umutima wawe uri kuja kure yiwe, utagomba kumwegera. Nakwinginze cane, hindukiza umutima wawe, hindukiza ivyumviro vyawe, hindukiza umubiri wawe. Ubwire Yesu, ni Yesu ndagukunda. Naho umubiri ungwanya ariko ndagukunda, naho ivyiyumviro bingwanya ariko ndagukunda, naho mba mwisigoye ariko ndagukunda. Pawulo yavuze ngo nkiri ngaha kw'isi mfashigiye mu ntambara. Yesu arazi intambara ugenda uhura nazo, ariko arakeneye muri byose yuko urambura ukuboko nka Petero yarambuye ukuboko ariko aramanuka. Yakuye umutima kuri Yesu, yakuye ivyizigiro kuri Yesu. Atanguye kumva umenga nawe arakomeye, ariko ararambura ukuboko aravuga ngo mwami ndarengewe. Nawe usubira urambura ukuboko nka Petero uvuge ngo ndarengewe n'umubiri, ndarengewe n'ingwara, ndarengewe n'ivyipfuzo vya kameremere kanje kaguma kanishuza uko bwije nuko bukeye. Iryo sengesho rikore, winginga Imana, ubwira Imana, ni Imana tabara umutima wanje, tabara ivyiyumviro vyanje, tabara umubiri wanje. Uko biri kose ndagomba kuzobana nawe, uko biri kose ndagomba kuzogira iherezo ryiza. Imana iragukunda, ntago yipfuza kuzogira iherezo ribi, ntago yipfuza kuzogira iherezo ry'abanyabyaha, ntago yipfuza kuzogira iherezo ry'umugabane w'abanyabyaha. The Lord loves you. Ko ari isengesho ryo kwinginga Imana. Bwira Imana, Mana shigikira, gendana nanje, bana nanje,
fata ukuboko, mbere ibuhungiro, mbere ibyizigiro, jana naje mu rugendo rw'ubuzima. Mu bigomba kunshira hasi ntiwemere ko nja hasi, mu bigomba kunshira mu caha ntiwemere ko ndakijamwo. Irengagiza intege nke z'umutima wanje, wongere uzamura umutima wanje, wongere uduze umutima wanje. Play this kind of prayer, senga winginga Imana, mbwira Imana ni Imana, purify my heart with your blood, purify my heart with the blood of Jesus, purify my heart with the fire of the Holy Spirit. Eza umutima wanje, ngirira ikigongwe, ndagomba kwama ndicaremwe gishasha, ndagomba kwama ndicaremwe cejejwe nibyo nerakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Ariko Kristo Yesu hano mwisi mpura n'intambara nyinshi. Lord, help my heart. Umutima wawe umenagurike cyane imbere y'inyonga z'Imana, umutima wawe worohe cyane imbere y'ubuntu bw'Imana, umutima wawe worohe cyane, worohe cyane, worohe cyane, worohe cyane, worohe cyane imbere ya Kristo Yesu. Uyu n'umwami w'abami, yakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, yarateguye ibihe by'ubuzima uzogenda uracamwo. Muri ivyo uri kuracamo ntago yaguhevye, muri ivyo uri kuracamo ntago yagutaye, muri ivyo uri kuracamo ntago yakwibagiye. Juste irashaka urukundo rwawe, ntago misi yose wokwamuza imbere y'Imana usaba Mana ndashaka unkorera ibi, ndashaka unkorera ibi, ndashaka unkorera ibi, ariko ntiwitegure, ntiwumve yuko umutima wawe witeguye guhezwa nawe, ntiwumve ko umutima wawe witeguye kugendera mu bugombe bwayo, ntiwumve ko umutima wawe witeguye kugendera mu bushake bwayo, ntiwumve ko umutima wawe ukeneye kuronka ubwiza no kugendera mu murongo wa mpwemu yera. No, play inginga Imana, senga Mana. I pray for this servant. Senge umukozi wawe ari mu ntege nke, mwongere inkomezi. Uyu yahora ari umusenzi yumva umuriro wa mpwemu yera, ariko ubwiza bw'imbizi za mpwemu yera zagiye kure yiwe. Ijambo ry'Imana ngo nimwihane kugira ngo ibihe by'impemburo bironke ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana. Ibihe by'impemburo, ibihe by'inyonga z'Imana byabaye kure yawe kubera ibyaha wabayemwo, kubera intege nke z'umutima, kubera ubugwayi bw'ibihe birebire. Reka ubwiza bwa mpwemu yera busubire gusukwa ku buzima bwawe. Icyaha cyarafashe ijambo mu buzima bwawe, kamere karafashe ijambo mu buzima bwawe. Ibyo utahora utinya uyu munsi urabitinya. Uratinya kwinjira mu nzu y'Imana, kandi ivyari byo vyahora bigusubiza mu nyonga z'Imana. Ibyo wahora utinya uyu munsi ntabyo ugitinya. Icyaha wahora utinya, ubwoba bw'icyaha bwaraheze muri wewe, ubwoba bwo gucumura bwaraheze muri wewe, ubwoba bwo kuvuga amajambo yose ushaka bwaraheze muri wewe, ubwoba bwo gutinya presence y'Imana n'ubwiza bw'Imana bwaraheze muri wewe. Ntabwo ugitinya ubwiza bw'Imana. Misi yose wo kwigenza uko ushaka mu bwiza bw'Imana, misi yose uvuga icyo ushaka mu bwiza bw'Imana. Ntabwo wubaha presence y'Imana. Wa mwanya wo kwegera Imana ntabwo ukiwufise. Hari ibyo hagize ibigirwamana mu buzima bwawe byafashe ijambo, byaganje, byadominye, byatsinze mu buzima bwawe. No, please play. Inginga Imana isubire kugarura ibihe by'impemburo mu buzima bwawe. Inginga Imana isubire kugarura ibihe by'ubwiza bwayo mu buzima bwawe. Inginga Imana isubire kugutunganya. Inginga Imana isubire kukweza. Inginga Imana isubire kandi gusuka ubwiza bwayo kuri wewe. Mana suka ubwiza bwawe ku buzima bwiwe. Mana suka ubwiza bwawe ku buzima bwiwe. Asubire kuzura mpwemu yera. Ibuka ko wahora wuzura mpwemu yera, ukarota indoto, ukagira amavision, byose byaragiye. Ibuke ko wahora werekwa, byose byaraheze. Ibuka ko wahora ukumbura presence y'Imana, ntabwo ugikumbura presence y'Imana. Ibuka ko wahora unyotegwa ikoraniro ryera, ntabwo ukinyotegwa ikoraniro ryera. My God, Mana,
fasha uyu muntu, mufashe Mana, ndamusengeye fata uyu mwanya, subira wifatanye na Mpwemu Yera, amajambo y'ivyiki gihe yaraguciye intege, social media yakumaze inkomezi, platform zitandukanye kuri internet zakumaze inkomezi, wazihaye ikibanza gusumba Mpwemu Yera, wazihaye ikibanza gusumba Kristo, amajambo y'urusaku yagutwaye inkomezi. Abadayimoni barakumazemo inkomezi, ntabwo gisenga kandi ntabyo uzi ko bakumaze inkomezi. Inshuti n'abagenzi, nibuhereza umwanya cyane, ni byiza kumarana umwanya n'umuryango, ni byiza kumarana umwanya n'abagenzi, ni byiza kumarana umwanya wiyadapta, wikonekta ku bitandukanye, ariko Kristo Yesu aragukeneye muri presence yiwe, aragukeneye muri presence yiwe, aragukeneye presence yiwe. Yewe wumva ijwi ry'Uhoraho, wumva ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, avuga ngo tegura inzira y'ugiye kuza, ariwe Kristo Yesu. Kristo Yesu ari hafi, naho ubuzima bubandanya nk'uko bisanzwe, ariko ari hafi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo azoza nk'igisuma, ntabwo azokwavertisa. Abakozi b'Imana baravuga ijambo uko bwije n'uko bukeye, mu gitondo baravuga, ku mugoroba baravuga, ku ma réseaux sociaux baravuga, ku ma radio, ku ma televiziyo, mu mashengero, mu vyanditswe bitandukanye baravuga ubutumwa bwiza. Ariko ukaraba hirya, Imana iguhereze kwezwa no gutunganya, Imana iguhereze kwezwa no gutungana rwose. Be ready for the rapture. The rapture is on way. Uhora hari mu nzira, Kristo Yesu ari mu nzira, uhora hari mu nzira. Yesu agiye kuza mwene data, Yesu agiye kuza mwene data, kandi aragukunda, kandi ntabwo ashaka kuzogerezo ribi, kandi ntabwo ashaka kuzogerezo ribi. Mukozi w'Imana, intege nke ni nyinshi, muririmbyi intege nke zakubanye nyinshi, muvuga butumwa intege nke zakubanye nyinshi, musenzi intege nke zakubanye nyinshi, wowe ukorera Imana intege nke zakubanye nyinshi. Nawe utaramenya Kristo, igihe ca nyuma kiriko kiregereza, kandi Yesu mu gihe agitevye urupfu rurashobora kuza. Please tell your heart, it is time to come in the presence of the Heavenly Father. It is time to be holy. These are the days of glory. These are not the days of committing sins however you feel. These are not the days of following the heart's desires. These are not the days of following the flesh desires. Iyi ntabwo ari iminsi yo gukurikira ibyifuzo by'umutima n'umubiri, kubera ko iby'umubiri wanga. Hari ibyo kenshi Mpwemu Yera akunda, kandi ibyo Mpwemu akunda ari ibyo mubiri wanga. Kenshi cyane Mpwemu Imana avugana n'umutima wawe, mbere ugasanga yanagiye na kure yawe cyane. Kubwiza bw'Imana busubire kugaruka mu mutima wawe. Isengesho ryarakamye, isengesho ryaraheze, ubwiza bw'Imana bwaraheze, runyotegwa presence y'Imana. You cannot be living like this. Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Hereza ikibanza Mpwemu Yera mu mutima wawe. Yesu umubiri wawe, amaso yawe yeze, umutima wawe wezwe, ibiganza byawe byezwe kubwo gukora ibizira, amaso yawe yezwe kubwo kuraba ibizira, amatwi yawe yezwe kubwo kumva ibizira, akanwa kawe kezwe kubwo kuvuga ibizira, umubiri wawe wezwe kubwo kuba mu bizira, ivyumviro vyawe vyezwe kuko kwiyumvira ibizira. Uhoraho yakuremye ngo muhimbaze, Uhoraho yagushizeho ngo mutazire, ico gituma yagusigaje. Generation yawe benshi barapfuye, generation benshi ntibakiriho muri generation yawe, abandi baryamye mu bitaro, abandi ubu imva zarameze ivyatsi.
zabo hameze ivyatsi, abandi baracitse amaguru, abandi baracitse imitwe, abandi baguye mu masanganya. Your life is still surviving because of the reason Lord has purpose with you. Ubuzima bwawe buracariho naho bitameze neza nkuko wari ubyifuza 100%, ariko ubuzima bwawe buracariho. The Lord is calling you. Uhora ariko araguhamagara. Umvizwe igihe usemerera mu butayu, mu bugaragwa, nimutegure inzira y'ugiye kuza, ariwe Kristo Yesu. Yeshua loves you. Jesus loves you. Naho uri umunyantege nkaragukunda, naho wakoze ibyaha byinshi aragukunda. This is your opportunity to say that God forgive me. Wewe watahuye kuri kure y'ubwiza bw'Imana, subira mwaya majambo ni mwami Yesu. Nongeye kugaruka mu nyonga zawe. Uyu mwanya nongeye kwezwa kandi biciye mu ijambo ryawe na message yawe. Ngirira ikigongwe. Naraciye muri byinshi bidahwanye n'ubugombe bwawe. Ndakwinginze unyeze kandi untunganye. Ndakwinginze ungirire imbabazi. Ndakwinginze ungirire ikigongwe. Uyu munsi mpinduka icyaremwe gishasha. Wirengagize zaha byose n'ibisa nabyo nabayemo. Ibyo nakoreye ibigirankana n'ibyo nakoze mu kutamenya. Ungirire imbabazi. Guhera uyu munsi amaraso yawe anyeze. Subire kandi kuboneka nejejwe ntunganye cyane mu nyonga zawe. Subire kandi gusubira kugendera mu bwiza bwawe. Subire kandi kwezwa ijuru rimbonye rishingira intahe mu ijuru banezerwe ku bwanje. Bavuge ngo nguyu mwana nkunda kandi akampimbara, ariko arashitse ubugome bwaje hano ku isi. Ndagushimiye kunyejeje. Urakoze ko wejeje umutima waje. Shima Imana ko yejeje umutima wawe. Bwira Imana ko igutunganyije. Bwira Imana ko ikwejeje. Bana ntuhabwe icubahiro kubwo ubuzima bw'uyu muntu. Nawe utarakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, subira mwaya majambo ubwe ni mwami Yesu. Ndakwakiriye. Ndahakanye Satani n'ibikorwa byiwe. Unyeze kandi untunganye. Ndatahuye kandi ko nagendeye mu ntege nke. Subira kandi unyuzuze, usange, umpuze n'ubuntu bwawe, umpuze n'imbabazi zawe. Ufute mu gitabo cy'abanyabyaha, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Niwagaruka gutora abera, naje nzojane nawe. Ndakwakiriye, umbere umwami, umbere n'umukiza mu buzima bwanje, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mana ndagushimiye kubw'ubuzima bw'uyu muntu. Mana ndaguha icubahiro kubw'ubuzima bw'uyu muntu. Ndagushimiye kumugirira imbabazi. Ndagushimiye kumwejeje. Yagendeye mu ntege nke nyinshi, yaracumujwe na byinshi, yararondewe na byinshi. Bwira Yesu ni Yesu ndagukunda. I love you Lord, I love you, I love you Jesus. Sinoshobora kubaho ntagufise. Sinoshobora kubaho ntagufise. Umutima wanje urakunyotewe ijoro n'umurango. Umutima wanje uragukeneye ijoro n'umurango. Gendana nanje, bana nanje, vugana nanje. Mbere ivyizigiro, mbere ubuhungiro. Urakoze kuri umwizigirwa mu izina ryawe ryera. Amen. Mu bihe byose byo kubaho, ntukagere mu rugero rwo kumva ko Yesu ari kure yawe. Yaravuze ngo ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kuri data ntamujanye. Is the only way, the truth. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoja kwa data atamujanye. Mu ntege nke zawe zose wamubwira Yesu ni Yesu nshoboza kubera ko ndagukunda. Umutima wanje uragukunda. Niwe wenyene, naho abantu bose bazoguheba, uyu ntazoguheba. Muri kamere y'umuntu abantu barahinduka, abantu baribagira, ibihe birahinduka, ariko uyu wewe ntazoguheba. Uyu azogendana nawe. Naho imiryango izokuvako ntazokuvako, naho abagenzi bohinduka we ntazoguhinduka, naho isi yose yo kugwaho hazoshitsa ico yasezeranya ku buzima bwawe. Wamubwira Yesu ndagukunda.
ndagukunda. I love you Lord. It doesn't matter my weaknesses, I love you. Intege nke zanje zose uko zoba zingana ndagukunda. Umutima wanje uragukunda. Ntiwemere konja hasi, ntiwemere konja mu ntege nke. Don't allow me to fall down. Let your spirits come upon me. Reka mwemu wawe aze kuri jewe aganze muri jewe, abe muri jewe, agendane nanje, akorane nanje. That's the kind of player ndakwifurije. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro be ku buzima bwawe. Ntukabe mu buzima bw'icaha ngo wumve uratekanye. Vuga ngo umugore turashobora kugwa ibiheta nkabo indwi ariko akongera agahaguruka kandi. Mu ntege nke zawe Satani akurasha umwami, ukaja mu ntege nke, haguruka uvuge n'Imana, ntiwemere konja hasi. Ndagukunda, strengthen me, nyongera inkomezi, ngwanirira, nsindanishiriza. Singomba kuba mu buzima bw'intege nke, singomba kuba mu buzima bwa kamere, singomba mbohora. Free my heart, free my spirit, free my body, free me. Iri babazi ntunganya nyeza, Mana ikugirira ubuntu, Mana igushoboze cyane.